Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV. Abakunzi ba DFTV 257 aho muri hose amari Imana bane namwe murabibona ko bisanzwe ikiganiro cyakindi nyene Hit Stars News misi yose mwamuri kumwe na El Pacifico kuri microphone hamwe na Logic Jamal kuri camera size 96 aka Mbuzi. Uno munsi rero twazinze tubonye ibintu byazinse bisirikira ku mbuga ngurukana bumenyi amajambo y'abana bariya muri abo rero hakaba hari umwe twashoboye kurondera nkuko tuza kurondera nabandi kugira ngo turonke umuco w'ivyo bintu nawe so undi ni Romeo Ininahazwe ari we Romeo Igwe akaba hari amajambo yazinutse arapostinga yerekeranye niyo bogwa ni kugwa ry'umukuru wa Amicale do Musicien. Rero tukiniye ko tubironka ko umuco kwanza reka kwa twari tumuramutse. Mheshimiwa, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema lakini ibintu bimeze neza. Tugusanze muri Campero uri ku kazi kamisi yose. Kuri Campero niho nsanzwe ntegurira igikorwa canje kijanye n'umuziki. Kimwe mu bikorwa nsanzwe nkora. Niho musanze urumva. Yego. Bo mze none hari amajambo twazi tubona ku rubuga rwawe. Bana message ndende cyane yarigamije iki? Urabona hari abantu novuga ko ejo hariho ibintu vyabaye. Novuga yuko komite y'abasaje ba Amicale des Musiciens barafashe ingingo yo gusubiriza uwahora atwara Amicale des Musiciens bivanye n'ibi nabiriye imvo nyinshi cyane bituma bamusubiriza witwa Runa iko nibaza ko abantu benshi baramuzi cyane. Hanyuma ico gihe no kuvuga ko abo yasubiriye barashatse kunana baraharira baravuga ko ivyo bintu bidashoboka, baravuga mbere ko iyo conseil de sage idafise uruhusha ko kubakura. Mugabo nkaca nibutsa yuko ariyo yabashizeho kuko ntibatowe, nta numwe yabatoye, baragenywe nabo nyene nkuko uwundi agenywe, kandi bagenywe kugira ngo bafise igikorwa bategeza gukora cyo gukora amatora. Baca bigira mu yindi migambi yabo, ntibigera bumviriza n'impanuro bahabwa n'ababashizeho, bahabwa n'abandi bantu nyine basanzwe bari muri Amicale, bahabwa n'inshuti za Amicale n'abatari muri Amicale ngo basanzwe ari inshuti za Amicale. Baranka kubumviriza, bigira mu migambi yabo, bivamwo n'ibintu vyo kunyonyeza ubutunzi bwa Amicale. Novuga nk'ibintu ama-collaboration yakozwe entre Nations Unies, ibintu vya Union Européenne na Amicale. Amahera yoba yakozwe muri ico gikorwa nta numwe yabonye irengero ryayo. Gushika n'ubu nta wuzi biko biraja. Sico cyonyene hari n'ibindi vyinshi bifise umuntu yavuga ati turafise ivyemezo vy'ivyo bintu. Hakaba rero nuko kuntu nibihe itaba urumva ntitwoca tuza kumesurira gahuzu gashaje ngaha imbere y'amateleviziyo. Muri Amicale turafise ihuriro rya bose itegeza guhamagagwa, niho ivyo bintu bizovugirwa kuko ivyo biraba abenishira hamwe ntibiraba Burundi bwose. Urumva rero no kuvuga ko ivyo bizomenyekana muri iryo huriro kuko mu bisanzwe igihe bamushiraho Bocum yategeza guhamagaza ihuriro rya bose kugira ngo abwire basi abenishira hamwe yuko ari we yahawe kurongora iryo shira hamwe. Ntiyigeze abikora. Hari amategeko yatwaye muri ministeri no kuvuga nka statut nshasha ya Amicale yarayitwaye muri ministeri kuyivalidisha, kandi ayitwara atanumwe mu banyeshira hamwe abizi. No kuvuga nta conseil ya bose yahamagajwe kugira ngo banze batwereke iryo tegeko ama tugemere cyangwa tujyanke. We yafashe ingingo yuko aritwara wenyene, ararikora araritwara. Umva ntivyumvikana ko umuntu yokora naho yoba ari president ngo yakoze statut akaca zitwara zizoraba mwebwe benishira hamwe batabahamagaye ngo muvuge ni jambo nari mukora ayo mategeko. ntago ciremo gatoye none nagomba ko none eske uko ibyo byose tubwiye amakosa yagiye arangwa n'ubutegetsi bwiwe nivyo byo bitumye bamubogoza. Icyambere gitumye amubogoza nuko atigeze ashaka gutunganya amatora kandi aco yashiriweho. Urumva yagumye abifata minenegwe
we ya priority ibindi bintu ya priority ibyo bindi bintu by'ubundi buzi nkumbure kuko bifise agafaranga ivyo bindi navyo abishira ku ruhande. Ivyo rero ni iyo mission bari bamutumye gutegura amatora. No kuvuga amatora yorganizwa gute? Amicale isanzwe ifise ikibazo cyuko amategeko agenga amatora ari amategeko ya kera. No kuvuga yategezwe gusubirizwa. Hariho amastati yari amastati ya kera atajanye n'ibihe turimwo yategezwe gusubirizwa. Ivyo rero vyategezwe kuca vyemezwa n'inama ya bose. Inama ya bose ntiyigeze itumwako ayo mategeko ntawigeze umenya ukuntu yakozwe. Uravyumva? Amatora kugira abe dutegeza kubanza kumenya abamambere ba Amicale uko bangana. Nuvuga ategeza kuba rusansuma bw'abamambere ba Amicale kuko harabaye ikibazo kuva ku batwaye imbere ntibigeze bakikora amafishe y'abamambere. Urumva? Hariho umuntu bitwa Silas Demara yagishize nk'umuco kwa mamisi usatanga amakarata. Donc umuririmbyi cyangwa umuntu kanaka ariwe muaje niwe na muaje wa Bochum. Donc umuntu aragenda akariha iyo karata ayo mahera arishe nta umenye yaja iyo karata bakaca bayimuha atana hamwe yanditse. Umva ntuheza ngo umenye abamambere reyere ba Amicale ukuntu bangana. No kuvuga ntushobora kuorganiza amatora utazi abamambere baza gutora ukuntu bangana. Uravyumva? Ivyo rero vyose bikoranye vyatumye abajejwe donc ico gisata gikuru muri Amicale Conseil des Sages bafata ingingo yo kumubogoza kuko urumva nibo bamuhaye gutwara. Ego. None ico gisata Conseil des Sages kigizwe n'abantu bangahe canke bari bande ku batabazi? Gitwagwa na Ngema ajwe bakaba yitwa Torobeka. No vuga yuko ni nararibonye mu muziki wa no vuga w'u Burundi bose ni abacuraranzi bamwe bo muri Orchestre Nationale abandi bo muri Nakaranga. No vuga n'abaririmbyi bakera cyane. Rero umuntu ugiye kubiraba nashize ko n'amafoto yabo kuri ntuzeye kuri stati yanje. No kuvuga ko nibo bari bahari nibo bafashe ijambo nk'abamambere ba Conseil des Sages. Rero novuga ko sibo bonyene bari bahari harimo n'abamambere benshi basanzwe bagize bari muri comité executif ya Bochum bari ngaha. Novuga nka Silvestre, novuga nka ntuze ya Felix, bari benshi. Urumva rero novuga ko ico kintu nticakozwe mwibanga. Barashatse ko abantu bose bakimenya kuko bagikoze kuneza ya bose. Ndetse baravuze ati kujya twamuhaye gutwara kuneza ya bose twongera tukabasaba gutekana kugira ngo atware kuneza ya bose. Yongera ategura ivyo bintu kuneza ya bose. Nawe asubirijwe kugira ngo ubumusubiriye arabe ko yotunganya ivyo bintu kuneza ya bose. Ni naco gituma basavye yuko yorekura atabanje kwizigitira ngo agire insistance zo gushaka kwigumiza ku butegetsi ko ntarusha bifitiye. Byabaye officiel nyene ntakiri mu president wa Amicale des Musiciens canke nibiriko birigwa bitaraja mu ngiro. Ivyo vyaheze je ku mugoroba ntakiri president wa Amicale des Musiciens. Uno munsi niho biri preview ko ashikirizwa ikete ku mugaragaro yuko atakiri president wa Amicale. Bongere bamushikirize n'uwo musubiriye yuko amusubiriye kuko igihe baramwandikiye makete atari make harabamwe n'ikete officiel ryagiye no kwa ministre ndaje no mushikiranganje bamubaza ati none wewe ivy'amatora ko atacavance bimeze gute. Iryo kete ryari kete ry'abasaje ntaco yagishuye ko ahubwo mu nyuma twumvise ko yabwiye abantu yuko ahubwo ugo gwego agiye kurufuta. Twebwe twari dutangara tuvuga ati none wewe washizweho n'ugo gwego bigenda gute ngo wihe inguvu zo gushobora gufuta ugo gwego kuko ugo gwego gwagushizeho nigo rushobora kugukura wewe ntushobora kurukura. Kandi ntivyumvikana ukuntu wewe uri umwana wavutse mu nyuma woza gukura mu rugo so wawe kuko bobo abasaje iyo Amicale twebwe tugwanira tuvuga ko dushaka guteza imbere nibo bayikreye bari mu ba createur bayo bari mu bayorganije. Twebwe twaje tuyisangaho bo yaje basangaho nibo bayikoze. Urumva rese no kumva ukuntu woza gufata umuntu ubu createur w'ikintu ugaca umubwira ngo wenda gukubuye ntibashaka gukugwa kwishira hamwe n'ijyabo. Uravyumva? Ico rero ni ikintu yihenze ko nibaze ko hajya avuga ngo nyamuburi kimuhanwa none nyamuburi kimuhamba. Ubutegetsi bwiwe yarabushize mu bwishime bwinshi cyane kuko je ndazi ko nari muri komite yiwe bwaranzwe no kudahanurwa.
uko wihenze ukamuhanura mu gitondo yaca gukora muri komite. ariko komite yose igize ubutegetsi bwa Bochum eski yose iri pour yuko akinjura abamukura canke hemeze gute? Je nibaza ko komite nta bintu na bimwe nta bubasha na bumwe bifisemwo vyuko agumaho cangwa agenda, kuko komite icibijejwe ni kiba bahabwa inguvu na president bahari. Sino komite ibari y'umuntu. Naho ubundi hoho abasaje bo bari bafise urwego rwabo ntayegayezwa kandi bagiyeho kugira ngo ntiyasubire kuba matati muri Amicale atagira umuti. Ariko mu mafoto wa postinze kuri Facebook nabonyemwo hari ayagaragaramo ntuzenya Cedric Bangi asanzwe arongoye Cooperative des musiciens, none aho rero hacabare ukuntu umuntu kudatahura Cooperative des musiciens na Amicale des musiciens gute, kandi nawe ari mu bantu batanguye gupostinga bavuga yuko nani Bochum yakuwe ku butegetsi, bimeze gute? Urumva abasaje burya bari bakimaranye umwanya munini bavuga bati ivyo bintu vyo kwama misi yose umwe yiruka ngaho ndakiruka hariya, kandi mwese muri bene mugabo umwe bitegeza guhagarara, kuko biratera confusion ku bantu bashaka gufasha gufinansa les artistes. Bakavuga ati c'est mieux kujya twamye twarishira hamwe rimwe, kuko mwese amashira hamwe yavutse avuka ava kuri Amicale. Ati rero ntitubabwiye ngo bomora amashira hamwe yanyu, mugabo turashaka yuko mubamwo muri Amicale, muguma muri Mesomere akaba ari itunganya vyose, hanyuma mwebwe ishira hamwe ryanyu rikaza riri umwana wa Amicale. Niho rero baca basaba Cedric bamubwira bati twashaka kugusaba yuko nawe muri ibintu tugira dutunganya wo kwitunganya hamwe n'abandi, mureke kuguma mushihana muterana induru mufatana nk'abakeba, kuko nta bukeba buhari. Rero vyiza woza ukaba mu bandi. Nico yatumiweko, nico bamutumiye kugira ngo aze akorane n'abandi, tureke kwama turi umwe hari undi hariya. Urumva rero bacavuga bati turabavukanishije mwese musubire mube abana ba Amicale, kuko yaba Cedric baba membre ba Cooperative 90% n'abamambere ba Cooperative nabo muri Amicale ntibigeze batanga demission muri Amicale. Urumva kandi muri Amicale nta tegeko rivuga yuko udashobora kuba mu yindi association, uravyumva, kuko nka twese benshi turi muri association y'abaririmbyi irimwo n'aba muri diaspora, akaba ari nayo kenshi itanga uburyo bwo gufasha nk'iyo hari umuntu yapfuye cyangwa hari umuntu yagize ingorane mu ba artiste. Iyo association rero ica kuri Amicale kugira ngo Amicale barishikira abo ba artiste bagize ikibazo ishobore kubashikiriza n'ubwo buryo. Ngira muramaze kubibona Bochum atwaye uburyo kanaka hariya akorganiza ibintu vy'amanterema n'ibiki, si uburyo bwiwe, n'uburyo bwavuye muri izo association zirimwo abo muri diaspora zikamwe n'abaririmbyi mu Burundi, ziza zivuga ati twebwe ntidushaka kugendera turengera izindi association, kuko hari izo association ziri kuri tere, reka twebwe twegeranye ubwo buryo ko n'ubundi dukora bimwe, hanyuma ubwo buryo buce muri izo association. Uravyumva rero, umva twebwe nta kamaro ko kwiga turaba ama association 1,100 kandi hariho association mère ishobora kudirija vyose. Ivyo rero basaje bashatse yuko twese dusubira mu murongo umwe. Magageje kutubwira ibi byaranze ubutegetsi bwa Bochum, ariko turashaka kubaza ati none nta vyiza navyo byo byararanze ku butegetsi bwiwe? Je nibaza yuko burya ivyiza ubivyere kubibonye, ibi navyo byama bimena ijisho, urumva utegeza kubibona. Nta nama nimwe ya bose yigeze hamagagwa kugira tubwire ati ivyo nakoze ivyo ndiko ndakora ni ibi, nta nivyo mwabona, nta nivyo tubona. Wewe nkubara kubwira yuko yakoze ayo mategeko akaba yaramaze kuyashikiriza ministeri, akaba yashikirije ministeri ataduciyeko. Answa ico kintu cyari ciza kuba yarakoze iryo tegeko, mugabo kuko yarishikirije atabanje kubaza benejo iri cyikikosa, kuko urumva tugiye ministeri ryemeje cyari twagwa n'itegeko tutazi. Urumva ntibisiguritse ko buri umumambere wa Amicale ukabugiye gutwagwa n'itegeko gicaduka, urumva ko bitategeretse, ntibisiguritse nta kintu kimwe gishobora kubisigura. Uravyumva yagiye gucreate ibintu vyitwa ngo antenne mu ntara zose, mu misanzwe vyari vyiza, mugabo ico bicika ikosa, kuko ico kintu nta na hamwe mu itegeko hari kiri, nta na hamwe bamwemerera yuko acreate ama antenne. Yarandikiye ngo abaguverneri asaba ibintu ku izina ry'abamizisi, nta na hamwe bimwotoriza kuza gufata ingingo zo kwandika makete yandikira abaguverneri kubijanye na Amicale, kuko ubwo ruca ntabwo afise.
uravyumva je nk'umuntu yabaye indongozi muri Amicale umwanya utari muto ndabizi ko ivyo bintu ataburenganzira bifitiye urumva rero kuca wumva yararengeye ubutegetsi afise akiha ubundi butegetsi adarekuriwe nukuvuga yuko ufite yarisubirije abamambre yaratwisubirije twese donc dushika nk'abana biwe Antake president none kweriye badafise uburenganzira bwo gusaba sponsor cyangwa yo kwandikira ubutegetsi gucerekera na Amicale do Musiciens nk'ubu ndakwereke usavye sponsor si uyisaba nka president ntibirekuwe sponsor isaba ubujejwe projet za loisir n'amaconcert muri Amicale ni wasaba izo sponsor officiellement niko bimeze hanyuma wewe president ushirako akoro gusa urasinya kwico kintu kizi urumva ni nawe aja gutora ubwo buryo buca bushikirizwa association nukuvuga bushikira kuri konte ya association ni bushikira ku mufuko wa president uravyumva aho ibintu bigoreye nukuvuga ko wewe ikintu ushobora kugira ubu uri muri batatu bashobora gusinya amahera kugira ave kuri konte mu gihe wewe na komite mwumvikanye kizokorwa urumva si wowe uvuga ngo je ngo ndimvira ko ejo ngo twogura irangi tugasiga ibiro uko naho ibirari gwawe naho ibirari vya Amicale si wewe president udesida kusiga ibiro utegeza kubicisha muri komite ikavyemeza imaze kuvyemeza bajya batatu bajeje gusinya ubwo buryo bakabisinya kuko abamambere ba komite ashaka kuvuga ati nukuri priorite ni kwa gusiga ibiro priorite nuko dukora iki niki urumva ivyo rero biriho kugira ngo umuntu ntatware association nkuko umengo yo bari famille yiwe niko bimeze rero urumva ineza ya benshi ntiyigeze ishigwa imbere urumva yatwaye association nkuko yo baragacimbira ikiwiwe sinova ngo nagacimbira novuga nti ni famille kuko mvuze na famille no bangiye kurengana kuko famille utegeza kubicisha ku mugore kuko haje no uvuga ati ngira ngurira impuza abana uri umugabo umugore ashaka kubwira ati bugi ikintu cihutirwa ngahasi kugurira impuza abana ikintu cihutirwa n'ikindi kintu reka tubanze turiho inzu reka tubanze tugira ibi kuko nico gituma hakenerwa conseil hakenerwa gusaba impanuro rero we ntiyigeze ashaka kuhanurwa urumva amaze umwaka n'amezi 7 yategeza gutegura amatora yaciye yigira mu bintu vy'amadiri ori yo kuza gukora ivyo bamutumye ubu rero kuri dernière minute ariko avuga ngo ashaka organiza amatora kuyategura amatora byamusaba umwanya unganike byamusaba yuko atwara ikintu unganike bigacategura amatora mu bisanzwe uri umuntu ufise umutima wo gushaka gukora ivyo bintu byari kumutwara nk'amezi 5 amezi 4 mu gihe bishizemo ingufu nyinshi amezi 6 au maximum nukuvuga yuko we baroroheje bavuga bati haje ibintu biragora reka tumuhe umwaka wose ati nukuri umwaka woba muto kuko hari vyinshi byo gukora muri Amicale abasaje ati ntangorane reka tuguhe umwaka n'inusu kuko transition y'umwaka n'inusu nayo ni ndende uravyumva rero bamuhaye umwaka n'inusu iyo aza gufata basaye mezi 6 agakora ivyo vy'amatora ubu ntituba turaha mugabo kuko yaciye afata umwaka n'amezi 7 akigira mu madiri akaca hengera hasigaye kwezi kumwe akaca vyura ivy'amatora ufite ntiyabivye kugira ngo amatora akogwe kuko ayo matora arazi ko ari impossible gukogwa muri ico kiringo urumva yavyuye ayo matora kugira ngo bamwongera kandi ga transition kugira ngo ayo matora vyitwe ko ari karakogwa yiyongera ikindi kiringo ico kiringo naco twese ntiturabana turabona iyo umuntu abagomba kuja nico gituma basaje bavuze bati wewe ko binze bikunanira nta kamaro ko kwirirwa barakongera rero reka duhu wundi muntu aze nawe atwereke yuko ivyokogwa neza nawe umunaniye turabundi tubiha kuko ngaha aya si umuntu umwe gusa ashoboye gutwara si umuntu umwe ashoboye ko organize turabantu benshi kandi babanyabwenge abari mu Burundi n'abatari mu Burundi urumva rero twebwe ico tumusaba nico nuko agerageza gutahura twebwe igihe bamunoma basaje ntitwahariri jewe nyakwigendera yapfuye nari mpejeje gutwara amazi umwanya muto narigeze gushavura hari ikintu kijanye n'uburyo nyene yakoze kidaciye mu mategeko cana mubwira nti je n'ukuri nabivuga imbere washaka kumuhora jewe ndaretse sinshaka kwirirwa ndashwana nshaka kwirirwa ndagira ikimugabo ndabihagaritse ivyo bintu udashatse kwisubirako ndabihagaritse kuko nawe nyene vyarigeze kuba bimugora nta kundi ibiganiro
rero bigeze ngaho yagiye kwitaba Imana. Je nari ajwe wiwe, nari vice. Rero comme nari vice, mu bisanzwe iyo naho demisiona bategeza kukwandikira ikete bakarikurungikira ati turemeye demission yawe. Aho rero biba bibaye officiel baba bagukuye, kuko igihe bakunomesheje ikete bampaye iyo kunoma ririho, urumva. Rero mu bisanzwe nije nategeza gutwara iyo transition. Nari mfise ubudruwa yo gutera impari. Mugabo kuko abasaje bavuze bati nukuri reka izo mpari. Nararese izo mpari. Kuko gutwara temporte gutwara yo muri mu muryango atwaye neza mwese mumererwa neza. Rero je navuze nti aba bocum aba wundi muntu yaba jewe cyangwa uwundi muntu, igikuru nuko gusa bigenda neza. Igikuru nuko matora ayorganiza akaba twese bure tukava muri ya transition, ko tumaze plus de 13 ans, urumva turi muri transition. Donc ni ibintu bitumvikana ko association imara 13 ans iri muri transition, urumva. None icyo kintu gitera ikare ku buryo tutigira tuva muri iyo ntuzeye n'igiki. Association cyavuga ko ari association ya mbere Kenya, mugabo abantu bose bahashize ntibashaka kuvayo. None bigenda gute ngo ahashitse ace yicara kandi association Kenya itagira n'urufaranga rumwe gushira kuri konti? Urumva ko ari ibintu bisiga ubwenge. Rero kuri iyo mpamvu je nibaza ko birasiguritse neza, kandi nkuko twese twacishije bugufi yarakwiye gucisha bugufi, akareka kwirigwa azana intambara zitagira umutwe n'amaguru, akagazana insaku zitagira epfo na ruguru. Nacishe bugufi, baramuhaye aratwara umwaka n'amezi 7, nsi gihe gito. Ivyo yaranguye muri Amicale ababibonye barabibonye. Hanyuma baorganiza ayo matora, nimba yakoze vyiza yitoze, hanyuma bamuhunda amajwi bamugire president bwego. Iyo manda izo biri prevu n'amategeko, nimba ari imyaka 5, nimba ari imyaka 7, baheze bamuha twari association imyaka 5 cyangwa imyaka 7, hanyuma nuko twemere. Urumva mugabo ntidushobora kwemezwa n'umuntu ari muri transition agaca ashaka kuya prolongation ya transition niba. Okay, bakozi ba DFTV 257 nkuko musanzwe mubizi, twebwe inkuru twayironse hakiri kare cyo turamurondera uwo musaza. Rero burya n'abandi turaza kubarondera twumve icyo bayivuga, kuko ni benshi ibintu biri impliqué mu bantu benshi. Ifoko tuza kubarondera abantu benshi kugira ngo twumve ibyo nuri ya anye mze baba. None nubwo nagiye kubaza ibyerekeye inkuru, nashaka yuko ugenda unshishije kakantu misi myinshi nakumvure ko kangira ko bose bamenyereye. Sanga vyarabaye sinabimenya, aizuba ryaka mwijoro. Sanga vyarabaye sinabimenya, amazi atemba tuka wanje nyegera. Ndakubwira ijambo fise ku mutima wanje nyegera. Ujagure yanje amaraso yuhagarara, umutima ukanka gutera. Mana data numfashe wewe, subira umumera indi rimwe wewe. Haba mu ndoto cyangwa mu buzima yo wewe, asubira nwengere wewe, kuko wewe nivyo vyiwe igo yari yaramenyereje. Yegwana. Asante sana bakozi ba DFTV, mwari kumwe natwe. Rero turabashimiye cyane, naho ubutaha. Ariko nagomba ndabibutse yuko ntimwibagire kugira subscribe, like, comment na share kugira ngo ibyiza nk'ibi ukura kuri DFTV 257 ntubyisangize wenyine, ubisangize n'abandi. Murakoze cyane mziba. Asante sana baba, mugize neza, turashimye. Yego na mwakoze. Nibaza yuko mworaba nabo nyene mukabashira micro kugira ntihagire uzovuga ngo yarabeshewe muri ibi bintu. Ego muzaba mukoze icyo gikorwa cyacu n'ubunye tubiko turabarondera kandi bamwe turaza kuvuga. Mugize neza cyane. Asante sana. Ciao. DFTV. Tunda juhudi.